Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, izina wanje ni Feliciano Bankunguka mumenyereye cane mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Ego, mbanze ndabashimire ukuntu mwama muri kumwe nanje muri ibi biganiro vy'imico n'akaranga vy'Uburundi. Ni vyiza yuko tumenyesha abarundi ivyabo, imico kama yaranze Uburundi kuva aho hambere, mbere ariyo turanga n'ubu. Uyu munsi rero ngomba ndabaganirire ikijanye n'igiti bita umurinzi. Igiti bita umurinzi si ubwa mbere tukigarukako, ariko dusanga ari benshi bama bakeneye kumenya ivy'ico giti gitangaje. Nk'ubu umuntu ashobora kuraba ati umurinzi ufise amashurwe meza cane usanga atukura, mu gihe cici ibiti bifise ubwoko nkaco usanga vyakoroye amababi ugasigara ari nkokore, ariko ico giti kigaca kizana amababi meza atukura. Twagira ati nico catangaje abarundi, bagishira mu mugwi w'ibiti bise ibiti vy'Imana. None benshi baravuga ati none ico giti ni iki? Hari abo batarakibona, kandi cari gifise akamaro gahambaye mu mabanga y'abarundi. None tubanze turabe ico giti hanyuma duheze tubandanye. Ego, murabonye ico giti, murashobora kubona amababi ingene ameze, murabonye amashurwe yaco ingene asa, aratukura, arashajije, eka mbere arabereye ijisho. Ego, uravye umutumba waco wabonye nkaho ndakweretse usanga barakijajaguye bakurako imiti. Ico giti kirahambaye mu buvuzi kama. Ego, hanyuma mu mabanga y'Uburundi y'abarundi aho hambere, mwarabonye rero yuko ico giti cari arico umwami yama atera ku kirimba, ahari ikirimba c'umwami hama hatewe umurinzi. Eka n'ahari uwundi mukuru mu gihugu, aba twita abaganwa, ku nzu ahari ingoro, ku birimba aho baba hama hatewe ibiti bita imirinzi. Eka n'abantu basanzwe batari muri aya mabanga akomeye y'igihugu ngo babe ari umwami canke ngo abe ari umutware kanaka canke ngo abe ari umuganwa, nabo nyene wasanga ku ngo zabo barateye ivyo biti. Ariko rero tukagaruka ku kirimba ibwami hama hateye ico giti bita umurinzi. Benshi bakibaza ati none ni kubera iki
ico giti cama gitewe ku kirimba aho umwami yaba. Duca tubiza ko rero ico giti rero mu mamo n'amamuko yaco urumva kera citwa umuko. Hanyuma rero kiba umugumya ari wo mugumyabanga, nico cavamo n'intahe baha umushingantahe ariko aratirwa, bavuga bati akira intahe y'umugumya uzogumye ibanga. Mukamenya yuko intahe nayo yari ifise uruhara ruhambaye aho hambere mu buzima bw'abarundi. Kiraza rero kigira izina kandi umurinzi, umurinzi rivuye mu kurinda, kurinda, gukingira. Ico giti rero ngo kiranga ariwe abarundi bacako mu gushika ku Mana bariko barasenga Imana, ngo yari yagihaye umwami. Umwami ngo abe arico azoza aricara musi mu gihe hageze kuzirikana amabanga ahambaye y'igihugu c'Uburundi. Ico gihe yari ingoma, bavuga ingoma y'Uburundi, kugira ngo rero Imana ishobore guhangaza Uburundi ibukize ayo makuba. Niho aho rero umwami yama afise ico giti ku kirimba iwe ahari, cama giteye inyuma aha hiherereye, ahaza kwicara atawumugora, kugira ngo ataco musamaza, kugira ngo yicare azirikane amabanga ahambaye y'igihugu. Nuko rero Imana nayo ikamwumva ikamwumvira. Nico gituma Uburundi bwamye ari Uburundi butari bwigarurirwe n'uwo ari we wese. N'ubu Uburundi buracahangamye, mbere muvyumvise no mu mateka yabwo uko bwangana ubwa mbere. Uburundi bwagiye buragura imbibe kuri Bantare Rugamba, bwaraguye imbibe kandi barirata bavuga ko Uburundi cari igihugu ciza, igihugu c'amata n'ubuki, kandi bakabona yuko ico gihugu uko bari baracubatse kitari bwagwe mw'isanganya. Ntawe ari bwica uwundi ngo amuhore ubwoko ngo agize nte, cari igihugu abarundi bonyene bishimira, babona yuko ari wabo w'Imana. Ni igihugu cahezagiwe, igihugu kitari bwigere kigwa mw'isanganya. N'ubu uturirimbo urumva baza baribuka bibuka akaho hambere, abibuka ko hambere avuga shaza Burundi ntaho wigeze ugwa mw'isanganya. Uburundi ntibwigeze bugwa mw'isanganya hari ico gihe. Nuko rero umwami aragira ico giti bita umurinzi, aricara musi akazirikana amabanga ahambaye y'igihugu. Igihugu nticari bwagwe mw'isanganya. Niho ndiko ndavuga nti rero n'ubu abazirikana imico ya hambere, mwarabonye inyubako zihambaye z'igihugu, duhereye ku kirimba c'umukuru w'igihugu, ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura, barandika ko Ntare Rushatsi, umwami wa mbere w'Uburundi. Aho yaba ari rero urumva yuko haba hatewe igiti c'umurinzi. Nico gituma rero nanje nk'umutohoji w'Uburundi ndabahaye iyo nsiguro y'umurinzi, naho yari igeze aho umwami yabateye yabari haba hatewe ico giti c'umurinzi, twibukiriza gahise nk'uko iyo nzu yitiriwe uwo mwami w'Uburundi. Nico gituma n'irya ngoro ahiri hotegwa ico giti c'umurinzi. Ndabisavye ababijejwe, duhereye ku mukuru w'igihugu Sebarundi, kw'irya nyubakwa hategwe igiti citwa umurinzi, kugira ngo n'abandi baza baze barabona ati akaranga k'Uburundi harya kizokura gisagarare, mbere na ciza no gushariza kirashariza. Ibikorwa vy'ico giti bita umurinzi
ni byinshi. Uyu munsi tugarukiye igituma umwami ahari ku kirimba ciwe hama hatewe igiti bita umurinzi, ari naho nsavye yuko no ku kirimba ubu turiko turakurikiza imico kama y'Uburundi, inyubakwa tukazita amazina dufatiye kuri kahise k'Uburundi, ariho tuvuga Ntare Rushatsi tukavuga ngo ni kwa Ntare, tugaca tuza kandi ku ngoro yo mu Rutana y'intara, ingoro y'intara bayitiriye Ntare y'Inkoma. Ntare y'Inkoma yari umuganuza mukuru mu gihe by'umuganuro, akaba yaba hariya Inkoma, ni mu ntara nyene ya Rutana. Iyo ngoro rero ko bashimye kuyitirira uwo muganuza mukuru Ntare y'Inkoma, aho yaba hari hatewe umurinzi, nico gituma no kwirya ngoro yo mu Rutana hotegwa umurinzi, kikaba ikimenyetso c'ubutwari, kuko turumva yuko uwo murinzi wari ufitiye akamaro igihugu c'Uburundi. Ivyo nashoboye gutororokanya ku murinzi ni byinshi cane, urumva nk'ubu ni nk'ukuzatura dukeyi, kuko ari nkamwe no bivuga byose twovuga tukirirwa ngaha, eka mbere tukanaharara. None rero bakunzi b'imico n'akaranga by'Uburundi, ico giti mwashoboye kukibona, murabona ko gisharije, kiri n'imbere y'ingoro, coba ari ikintu kihateye n'iteka, mbere bikongera kikaba gifise n'insiguro n'imivuga, bikanandikwa bajya bagendera zirya ngoro, bakanabisigurirwa, bakamenya amateka igituma ico giti kiri ngaho, mbere nkanabibaha naho vyanditse, kuko nabitohoje ni na byinshi mwama mumbona hirya no hino mu gihugu nganira n'abakurambere, n'ivyo mba ndiko ndarondera, kandi n'ivy'ukuri naravyegeranije, nivyo vy'ibindi ndiko ndabashikiriza, ni byinshi cane. Ho kwandikwa rero ayo mateka, hanyuma n'abarya bakuru b'ibihugu baza bakavuga ati iki giti gitewe ngaha kubera imvo iyi n'iyi, bakamenya amateka y'Uburundi, n'urugwaruka rw'iwacu nyene n'abarundi bakayamenya. Nuko rero ikiganiro cy'uyu munsi tukigarukirize ngaha, tuzobandanye mu bice byo hanyuma. Ndababwira nti tugira amahoro, umwe wese ahezagirwe ahari no mu byo arimo. Ndabibutsa kandi kw'ico giti arico cavamwo umuvuba, ico giti mubonye nico cavamwo umuvuba. Abatawuzi babanze bawurabe. Eko murahejeje kwibonera rero umuvuba, niwo abacuzi bakoresha mu gucura ivyuma bitandukanye, harimwo ivyuma vyashobora kugwana bikagwanya abasi bagomba gutera Uburundi. Urumva iyo basokuru bitwaza amacumu y'ubwoko butandukanye, naraberetse ngaha icumu bita icumu ry'ingobe, n'ayandi macumu asanzwe harimwo imihunda, hakabamwo n'ibindi bikoresho bakoresha mu buzima butandukanye, arizo nka birya bavuga impindu, hakabamwo n'imihoro yakoreshwa mu gutema, abandi bavuga gukwabura aho barima. Ibikorwa ni byinshi cane. Umurinzi rero niwo wahingurwamwo ico giti. Ico giti umurinzi niwo watanga ico gikoresho bita umuvuba. Muhejeje kubona umuvuba rero ko ari wo bakoresha bariko baravuguta, bagacura ivyuma byagiriye akamaro igihugu cacu. Mwese rero reka ndabasezere, tuzosubire mu biganiro byo hanyuma. Mugira amahoro.